erega ubutambe bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwami nawe akoreye Imana atazobishumbusha umurengera nawemeye gusiga iby'akameremere kepfoza agakurikira umwami atazohabwa ingororano. Ni kabiri gatanu indwi shashi romantique kuva muri Bishop TV nizere ko mumeze neza nizere ko ibihe biriko biragenda neza muko murakora ndazi ko abenshi ubwo bibarembeje twese kwagira ngo dutere imbere je ntera imbere nawe utere imbere maze tutazi imbere igihugu ariko kandi utibagira no kugirane no gusenga twishira imbere y'Imana dutwo twakora kugira ngo ivyo dukora vy'amaboko yacu Imana nayo ishobore kubihezagira kuri munsi navuga ko aramusi dasanzwe dufise umutumire wo muri gospel yitwa Sandra Kanyange ari indirimbo mpimbazamana. Tubaye ikaze kuri Bishop TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Muri Yesu nama. Ukuri ntago twitoga. Kubera kimbegano muri Yesu bakunda kuvuga ngo bameze neza cyane. Kwa tuba tumeze neza. Ivyo gira Yesu ridoga. Oya. Wa, uri kumwe na Yesu ntago vya. Urabise byinshi gushinga naye? Yeah. Twonge tubaye ikaze kuri Bishop TV. Navuze ati no muririmbyi yitwa Sandra Kanyange. Gato yingirango. Nitwa Kanyange Sandra. Abasanzwe ndi muririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Abandi mu Rundi kazi. Akwije condition. Yego. Masa gurishiza ko akaririmbo gatoyi muzo mumaze gusohora. Ko maze gusohora nyinshi. Igiheruka n'ibiri. Ndagukeneye Yesu mwaya marusha ndimo eho musi mbanye muremure agahinda n'umubabaro binyikuje impande zose ndagukeneye Yesu untabare. Hajeje nk'indirimbo ya mbere urayibuka? Ndayibuka. Ndimba wese ko mu kwa mbere kwa 2023 urayibuka? Ndayibuka. Gatoye twumva ko itujye wagera hindutse kugira ngo umuntu aza kuyumva kuri YouTube imbati base itujye yaradude cyangwa turajyaragabanutse nk'icyo ryarindi nyine. Iyo nasize ko mu kwa mbere. Ya mbere indirimbo ya mbere. Erega ubutambe bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwami nawe akoreye Imana atazobishumbusha umurengera nawemeye gusiga iby'akameremere kepfoza agakurikira umwami atazohabwa ingororano. Nubwo bipfa kwanya ibyo mwisi byose birashira hari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri ndiko ndumva abera turi hafi gutaha. Najeje. Umuhundire gato ngira manzo mvuge Sandra gatoyi nubwo tutamanya kwidonda manzo mvuge akantu gatoyi abitewe n'indirimbo muhejeje kuvuga ni indirimbo navuga ko yasanzwe yaririmbwe n'umurimbyi yitwa Alvera Muhimba ariko yashoye gusubirwamo namwe ndibaza mwari mwakivuganye. Twakivuganye ko narakimusavye arakinkundira. Novuga ni Sandra Kanyange akoresha urubuga rwa YouTube novuga kuvuga rwavutse itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2023 novuga kandi na gatatu YouTube. Ni Sandra kandi afise indirimbo zitandatu kuri YouTube harimo imwe yasubiyemo ndetse na zitanu ziwe amaze gusohora. Ni Sandra kandi novuga
kwa ma video atandatu umaze gushirako amaze kurabwa n'abantu 85 video yiwe ya mbere kayifise ama views arenga 66 ko babone barenga 3240 barakwiye ndibaza na 40 n'abandi ni mu gihe kandi Facebook yawo yatangwa itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2023 aho usanzwe ukurikirana abantu 62 n'abandi barenga amajana 660 bagukurikirana mu kiringo cy'umwaka. Ndayuse ko Bishop dufise ababone 4,000 nsabe ababone 4,000 namwe mugende kuri Centre Akanyange mugire subscribe. Ndetse ni 33 biri kuri Facebook yacu mugende kuri Centre Akanyange namwe mugire subscribe kugira ngo dushigikire ugwaruka kugira ngo dushigikira mushigikire nabo twerekana mushigikire nabo tuko turafasha kugira ngo dutere imbere muri rusange. Tugaruke kuri Centre Akanyange. Kuririmba vyaje ryari vyaje gute? Kuririmba avyisanzemo. Nakuze numva bindimo. Nakuze numva bindimo. Nyene numva shaka kubivuga nyene. Byaziranya Sunday school. Oya nagiye muri Sunday school nsanze ndabi sanzwe uririmba. Yego. Akiye umwana akunda kuririmba ngwiki. Ni umwana. Akunda kuririmba. Taraku. Nakunda kuririmba mana ndashaka kuba wawe. Cyangwa se nkaririmba indirimbo ya Kamikazi. Nakunda kumumviriza Kamikazi cyane. Yeba reka kurira. Ahabwo humura. Nuko taririmba y'ubugeni. Yaye. Uramufata. Aho sindahagera. Ya. Udushiza ko basaga toyi ka Kamikazi warakunda cyane. Reka korera ahubwo humura kuko ibyo ubona nivyo gihe gito. Muramaze novuga ko umwaka muko muramaze gushira kibikogwa mbaka va mutagushaka mubona biriko birakigwa gute mu kibano canke namwe mubona biriko biratera bitera imbere kugera ungana gute? Ni kuvuga ko ibikorwa vyanje gerageje kuraba vyema biriko biranshimisha cyane ku rugero naje ntashobora gusobanura kuko sinarinzi aho ngeze ubu ko no hashitse narakeka ariko Imana irafata kuboko irahanshikanye ariko nubundi rugendo racari rurerure so novuga yuko ibikorwa biriko biragenda neza sinidoga. Mbega muri gospel musaruro urabonekana cyane no kwitanga ubutumwa gusa? Umusaruro nyabakiriga imisaruro iratandukanye. Aho muri profane baragira ama concert bakaronka agafaranga, YouTube ikabahemba, bakagira promotion y'ama activity y'ama entreprise bakaronka agafaranga. Gospel naho gute? Nukuvuga ko je kintu navuga kuri gospel. Je sinagiye muri gospel kugira ndondera amafaranga. Nagiye muri gospel kugira ntanga ubutumwa. Yani ubutumwa bwanje buriko burashika mba ndiko ndaronka umusaruro wanje. Namba tari banga murafite utuntu mukora mu buryo canke mukoresha uburyo bw'abantu babonye ko mufise impano bigatuma babashigikira. Yani kuvuga ko hari abantu usanga bafise imitima itandukanye bafise imitima y'urukundo vraiment turafashwa n'abandi bantu batandukanye. Umva muri make Centre arafise abantu bamushigikiye. Gushigikirwa no biratandukanye na management amanaje kuba ndi muri management sindi muri management ariko ngira ko ndamushimira Sandindo w'Imana niwe kenshi akunda ko bimfasha nubwo hari abandi nyene usanga bariko baradufasha ariko Sandindo w'Imana nawe aritanga cyane gusumba n'abandi nyene n'umuvyeyi wawe cyo tubwira karirimba kibukunda cyane mungu wangu nuguma ndirimba nawe mushimisha nawe aradukurikirana bene ndazikunda zose indirimbo ziwe cyangwa cabirabira gasobanuye kiyo na muri cinema bane nagasobanuye arana batama film yose bakayita karagasobanuye oya ndibaza Sandindo w'Imana ntabwo akina gasobanuye we akina basi atanga impanuro atanga ubutumwa biciye mu ndirimbo akongera agatanga ubutumwa biciye mu mareresi sagasobanuye ari agasobanuye uramaze kukabona neza ko nyene bakubitana inguma
yani na filime zo mu ndisigaye numva bari nk'abantu zisobanura ziri mu kirundi nyene kandi bagashyiramo kandi kantu kakabiri urumva yani ni kudatahura kubera ko baba basanzwe bayikinye iri mu kirundi nta kamaro ko kongera kuyisobanura mu kirundi kandi iri mu kirundi nye tuve muri filime Sandra kubera ko yashimye gukora ari wenyine atashimye kugira equipe y'abantu bakorana no kuvuga ko impamvu nashimye gukora ndi umwe nuko n'igihe vyandimwe nari ndi umwe nyene kandi no mu nda ya mama navuye ndi umwe nta hasa mfise cyangwa ni mu bantu bakunda kuyikorana Lega abantu nico byumva kumwe urabona aho nyene nawe ntabwo turiko turanyibisa raba munino misi novuga ku misi maze uramaze kubona ibintu byinshi novuga ugenda bitandukanye mbega n'ikihe kintu umaze kubona muri gospel gitandukanye no muri profane mu misi umaze uri kurakora ikintu maze kubona muri gospel byinshi ibintu maze kubona muri gospel sinumva ko nabivuga ngo ndabimare kuko icambere gospel hari kuvuga ati nje muri studio nkore video kandi ibyo biratwara umwanya munini cyane biratwara ama dépenses menshi bya profile navyo sindabizi ko sindabikora tugiye muri gospel bon tuve muri gospel je mu muziki rusange biravuga ko cyane cyane abakobwa b'abadebuta baririmba gospel baririmba profane bakunda guhura n'ingorane nyinshi na cyane cyane zo kurondegwa navuga nk'umukobwa asanga ari kabanderwa n'abahungu benshi kuvanye nuko bamubona image yiwe Sandra biramuze kumushikira ariko se kuvuga ngo kubera baririmbye gusa abatarimba ariko nabo barakarirwa gusumba abandi so urumva washatse kumbaza consequences ziriyo mbega icyo kintu bavuga by'ukuri n'ibyo nyene abakobwa bari mu muziki nyene barahigwa cyane n'abantu b'abahungu cyangwa b'abana ndico no bavuga basi ibibazo maze kubura nabyo nibazo bijanye no bukene byo kubura amahera yo guhikorera ibyo wanje amakurondegwa nako nega duhari kugira baturondere niyo turabakobwa nubwo nabandirimba cyangwa nakataririmba yorondewe aya nega barondera ku byinshi icyo ndakivuze kubera ko abantu bakunda kuvuga ngo abakobwa muri gospel ngo baririmba mu muziki bakunda ngo kugira ngo ibibazo byo gutwara imbanye kandi urumva ko bari bihuye n'ihohoterwa ryabo mbega nivyo cyangwa Sandra biramuze kumushikira nukuri ntabyo nzi jewe narimbanye ifisi Bashize kwitengere je nambaye ifisi ntabyo nzi nayivugiye kwikigana tabyo nzi cyo nzi cyo jewe ibibazo mura nabyo nivyo bukene kandi mugire ko mu bintu nganiriza Sandra nk'umuntu bavuga hamwe yero nk'abantu bamushigikira nk'ubunye nakaye kandi kantu yashobora gushira ko kakabijya mu vyari karakora mu mwanya yikora byukuri noro nk'abanshigikira nyene tukabihuriza ko ndimvira yuko bikowa byanje byogenda neza gusumbirizaho kandi n'uwo muntu nyene yobaje kugira ngo bimushimishe naho nyene byo mushimisha kanatsinda twonagura na projet hari amakonse muze uja kuririmbamo canke ibikorane kanaka ndamaze kuja kuririmba ma eglise atandukanye ndakontumira bakunda ko mu butumwa mbega urashaka gutumirwa n'umuntu urusengero udasengeramo urashaka gutumira muje kuririmba canke hara usanzwe ukukiranye no ma eglise ntaba nsanzwe nsengeramo bakantumira nkaja kuririmbayo aho musengera ikintu kitigisimba murakigena tagisimba nta kabaye tagisimba nta cabaye ndakeneye kumenya gatoyi gusangira ko muri tondera mu pasteur abidusobanurire neza ijya vibe y'igisirimba ifashe iki muri gospel no kuvuga ko kumenga ari usanga menga nyene ariho ikintu cyatakaye gatoyi babyinye byabaye byo ku rundi rugero inka kujya basi bigiye muri sport uraja muri sport ukiruka cyane hakagera n'igihe ugenda bukebuke kandi ukugenda cyane ni kubiriyu icuya ugenda bukebuke nayo icuya hiragira
sawa rero ni kuvuga ko najya tuko turatamba haba hari ibintu byinshi muri twebwe babiri ko biratuvamwo n'ibindi babiri ko biratwinjiramo muri make babinjiza muri gym tonic oya si gym tonic ajya tuba turi mu vy'Imana Imana nayo nanye Imana iragusaba gukora siporo kugira ngo umubiri wawe ugende neza Sandra hariho abantu barimba gospel bakitaho indirimbo zijanye n'ibintu vy'amarira n'abandi baririmba gospel kukaba ari guhimbaza gusa Sandra ubwo ahagarara ku butumwa bwayo mu ndirimbo ziwe nukuvuga ko mu ndirimbo ziwanje ubutumwa ntanga message ye kuremesha ego ndashobora n'iz'amashimwe nkashima kuvy'Imana yama yadukoreye hama nkatanga indirimbo ugasanga indirimbo zo kuremesha imitima y'abantu bere ubuzima bugenda buhinduka turi muri cyagiye ubwo ugwaruka goja hamwe canke go kwishingira imigambi Sandra yavuze ati reka je mugambi numva no kwishingira nuko noja kuririmba mbega witeze iki muri iyi mpano yawe nuko kuririmba mu buryo ikurashiramwe witeze iki muri kazoza nk'indoto yawe yakure ukuvuga ko ikintu niteze mu byo mu mpano yanje yo kuririmba nuko nzoba umuntu adasanzwe muri Kristo nazo bigaragazwa n'iki bigaragazwa n'ibikorwa byiza kungere nitwara mbere y'Imana kungere nubaha Imana ivyo gusa ibisigaye n'inyongera nanote kuza kugira concert i Yerusalemu mve enzo igirayo iri mu ndoto turi mu cyagiye kandi nubwo ko ugwaruka guhishi gwicaye rufise impano cyangwa ngo rutinya ngo nta buryo buhari mbega urugwaruka rugira ubwoba bwo kwikorera ivyago buvuga ko ataburyo cyangwa ataki we nk'umuntu amaze gutangura gukora nihe impano uruhereze bivanye n'ukuntu uba waratanguye cyo novuga ego barahari abifuza kuba bafise impano abafise impano ni benshi ariko bakabura inzira bashobora gucamo cyo nobabarira ntibacike intege babandanye babisaba bizeye ko bizokunda uko natwe niko vyagenda binakunze ukaba ushobora kuronka n'udufaranga dukenya tanguza impano yawe kuko bavuga ngo nuwo harifte umuntu yoyihuri karatambuka nukuvuga ko rero umaze kuronka n'utwo dufaranga twawe dukenya tanguza iyo mpano yawe babona ibikorwa vyawe hama zoronka bagushigikira aho nyene mu gusa nk'abasozera akumbura ugira ikintu bwiye ariko adukurikirana biciye kuri Bishop TV abakurikirana ibikorwa vyo kugira ngo bagire ico bagushigikije canke bagire uko bagushigikiye kugira ngo mu ndoto ufise ugire ahantu ushitse kugira ngo nawe uzokwiteza imbere ndetse n'abadukurikirana bazokura ubutumwa budasanzwe buzobafasha kuguma muri mpoyo biciye mu ndirimbo mpimbazamana so cyo nabari bariko baradukurikirana icambere manje kubashimira cyane kungene mwavyitwayemo ngene muza kuvyitwaramo kundi kandi hama kigira kabiri nongeye kubashimira kuntu mutwama hafi na cyane mu kintu cerekeye amasengesho yanyu atugeza kure icyo nagira ndabasabirira sikindi nuko mwamanza mugasimbira kuri YouTube yanje mukaraba ibikorwa vyanje ushobora kwandika Kanyange Sandra ukabiraba ndetse no kumbuga ngurukana bumenyi zose nanditse ko Kanyange Sandra ikigira kandi naco bene data ushobora kubufisa uburyo butandukanye Imana yarakugiriye neza nutangwe no kuntera kamo kugira ngo ibikorwa vyanje bishobore kuguma bigira bishika kure ama isigaye Imana izoguhezagira murakoze cyane amen udusengera ndabasengera ushanda gusengere kukiye kibazo Bishop TV turifuza gutera imbere turafise natwe indoto zibisazo mba gushikako turafise anukwego dushaka gushika ariko tutazobashikara tutabanze gusengerwa ndetse n'ababone bacu kugira ngo dutayine nani nukuvuga ko aya masengesho usavye uyasavye atari seriye vraiment nabwo biri seriye ariko kimwe gusa Imana ibashikane kure yego tubashimire cyane kwa mutavye kuri Bishop TV murakoze cyane namwe ndabashimiye ko mwavyitwayemo nubwo nabahaye akayabago agenda kaona nana kindi batwe mu ndi romantique naho aba romantique afise appétit afise just dushimira muri kana mwadukurikanye kuri Bishop TV ari kumwe nanjye Shashi romantique
umurinzi yitwa Centre Kanyange mwavyumvise navuze vyinshi kuri we kumbe tugire gushigikirana muje kuri YouTube we ni Centre Kanyange ndetse na Facebook n'izindi mbuga sinzo koresha mumukurikirane maze dushogira ico twize dukuye mu butumwa ariko aratangishe mu ndirimbo mpimbazamana ndabutse ko twari duhagaze ahantu bita nako twari twicaye hitwa muri Gongo Bar ni hehe ni mu gisagara ca Bujumbura ni neza na neza muri quartier ya Jabe hafi y'isoko ugeze kwibara gicenda ryo mu Bwiza ucuraba haruguru ujuva mu Nyakabiga ugeze aho bita kuri Mukiza Mwiranda uja bukikiraro gacuraba hepfo gatoyi mu koko iburyo bita muri Gongo Bar akabare gasa neza karimwo vyonse ntacyo muzohabura tubashimire ko mudukurikirana nabaza kuza muri Gongo Bar tubabwira ati akayabago nakabare gasa neza navuga ko haba hanze haba indani hameze neza cyane ndabusa yuko muri Bishop TV bafasha kumenyekanisha byo muri ko murakora haba ku mpano haba kumikorera ivyabo kugira ngo ibyo turiko turakora dutera imbere je ntera imbere nawe utera imbere twese dutera imbere kandi duteze imbere igihugu ndabutse kandi ko inyuma ya kamera ni kumwe n'umu DJ n'umukameraman wacu yitwa DJ Pangros ariko kunda kubahereza amasanamu ameze neza ndabutse kandi ko muri Bishop TV 6 muri Bishop TV 6 cha photography et videography aho tubakorera amafoto amavideo mu manza zitandukanye mugira mu mwamwe ubahwe mugira ivyo mukora bibateza imbere n'igihugu murakoze cyane.